No munsi w'akanyamuneza muri rino shure aho turamutse twakira abanyeshuri bashasha imikangara ije kwigishwa kuja mu rwego rw'inyamiramabi, ndetse kandi tukaba twari turamutse twakira indahiro ku mikangara ihejeje iri shure, kandi twongera tubugururira uyu mwaka mushasha. Turabashimiye rero kubona mwaradutumiye muri uru rubanza. Dushimire na mwebwe mwitavye ibi bikorwa, eka n'uwo wese yagize ico akora kugira ngo tube turi muri ibi birori uyu munsi. Turashimiye kandi imikangara bishasha yaje muri iki gikorwa kitoroshe cyo guhagararira ishigwa mu ngiro ry'amategeko mu gihugu, ndetse no kubona ko atakajagari kari mu gihugu. Ariko kandi turakeje n'aba bahejeje, kuko igikorwa bahabiye bagira baje bagishikako. Mwese murazi yuko igihugu kidashobora gutera imbere kirimwo umutekano muke canke kirimwo akajagari. Nico gituma igihugu icari cyo cyose gitegerezwa kuba gifise urwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi, kugira ngo ntihagire akatwononera igihe turi mu bikorwa vy'iterambere. Kandi ivyo rero si vy'imbeshere, kuko ubu twaramaze gufata inzira irora ku iterambere ry'igihugu. Kugira rero turishikeko ihangiro twihaye, dutegereza gutsimbataza amahoro n'umutekano, kuko niyo nkingi ya vyose. Tubwirizwa kuba dufise imiyabaga ikwiye kandi ibishoboye mu rwego rw'inyamiramabi. Ivyo navyo bikaba bishoboka ari uko hatunganijwe inyigisho za kaminuza z'ubuhinga mu bijanye n'igikorwa c'inyamiramabi, hamwe mbere no karihiriza ubwenge intwazangabo zisanzwe ziri ku mirimo. Ivyo rero bikaba bitunganywa mu gihugu cacu, kuko gikeneye koko abahagararira ishigwa mu ngiro ry'amategeko. Nabonye icivugo mwatoye kuri uyu munsi uhambaye ngo kaminuza y'inyamiramabi, soko ry'ubumenyi n'ubuhinga mu gucungera amahoro n'umutekano, vyo nzira yo gushikana igihugu kw'ihangiro ry'Uburundi buteye imbere. Iki civugo murumva yuko ari mushinge uroresha ku gihugu giteye imbere. Tubanje gukengurukira abavyeyi bo bareze bagakuza iyi mikangara. Turabakeje kuko bemeye no kubarungikira igihugu. Nagira ndababwire abinjiye canke abahejeje mu bimenye, ushitse ngaha ntuburukira umwana wa so na nyoko. Ubu uri umwana w'abarundi bose atanumwe avuyemwo. Abavyeyi babarungitse, ejo muhuye ntibazavuge ngo mwananje ngo gira uku. Uraraba ico abenegihugu bakubwira. Ubu mwamaze kuba abo Burundi, ababarundi. Ntimuje abo baje ubunyene canke namwe mukiriko muriga, ntimuvuge ngo muje kurya umuyondi. Dushaka gusohora abana b'intare. Nimurabe izo nkofero mwambaye, murabe izo mpuzu mwambaye, muce mumenya ico mwambaye.
dukeneye rero inyamiramabi zifise ubwenge, zifise inkomezi n'ubuhinga byo kugira ngo turonke intwazangabo z'ukuri. Ntushobora kuba intwazangabo utagira ubwenge. Nico gituma no mu kwinjira babanza kuraba ibijanye n'ubwenge mufise. Iyo tuvuze ubwenge rero ntituba tuvuze ibiharuro n'igifaransa. Abarundi turakunda kuvanga ibintu, ukumva umuntu azi kuvuga icongereza ngo ujya arazi ubwenge cyane ngo ko avuga icongereza cishe. Uvuga ikirundi ni nko kuba bavuze ko ari kijuju. Ubwenge ni mvukanwa. Iyo muriko muriga ubuhinga muba muriko murondera ubwo bwenge kubukarisha kugira ngo ube umuntu yuzuye. Inkomezi nazo n'ubuhinga birigwa, nico gituma mumara imyaka ngaha. Twebwe rero dukeneye abafise ubwenge bakorera ku mbono kazoza. Niba uri intwazangabo ushitse aho bakurungitse, icambere ubanza kuraba uti ahantu ndafitiye imbona kazoza iyihe. Ubu tugira dutangure gukora. Aho muzobona umunsi umwe nciye nkabaza intwazangabo irongoye aho karere, mugende muvyitwararitse namwe bw'intwazangabo muri ngaha. Ubu nzoza ndakubaze nti kerera vision ufise muri aka karere kawe. Ataco nyeretse nzoca mbona ko atakirimwo, kuko ndabivuga nabonye yuko kenshi twebwe incabwenge iyo duhejeje amashure umenga biraheze, kandi twagiye kwiga ubuhinga n'ubumenyi butuma dushobora gushira ku mbono kazoza umwe wese abafitiye akarere karimwo. Intwazanga bitegerezwa kubona kure, ikabona ibizoba bitaraba. Mwava mumbwira muti none turi Imana? Anagira ndababwire yuko aho muri mwebwe harimwo umuntu wa wundi afise ishusho ry'Imana. Iyo rero wemeye kuba uwo muntu n'Imana muba muri kumwe, kandi arakosha akakwereka ibizoba bitaraba, ugacuba uravyitegurira. Muribuka mu gitabo cy'ijambo ry'Imana uwitwa Yozefu mwene Yakobo. Yozefu yarashitse mu Misiri, hanyuma Imana iha indoto umwami, barananirwa kuzirotora. Yozefu araza ararotora izo ndoto, aravuga ati hazoba imyaka 7 y'agahimbo, hace hakurikira imyaka 7 y'ikigoyi. Ati none rero nimwitegure neza ingene ico kigoyi muzohangana naco. Ati kubera ivyo rero murondera umuntu azi gutunganya, azatunganya ibigega ico gihe c'akahimbo, mwegeranye ivyo kurya vyose, hanyuma nivyo muzofungura mu gihe c'ikigoyi. Murumva yuko bararose imbono kazoza. Imbono kazoza Imana irayiguha, mugabo kumenya kuyikoresha nikindi, gucumenya ico wokora. Iyo uri ntwazangabo ukamenya ikintu gishobora gushikira igihugu kitarashika, ico kintu ntikiba. Nico gituma intwazangabo ku munsi itegerezwa kwamya iraba neza, igasuzuma ibintu byose bishobora gushika ejo. Ivyo uyu munsi ababibona n'amaso ategerezwa kubona ati ejo nta kibi dushobora guhangana. Iyo niba ari intwazangabo y'ukuri. Igishitse giturumbuka naco amenya gufata ingingo yihuta, decision rapide. Nico gituma tudakeneye intwazangabo y'ingwiza murongo. Tegura mwame muri ko murarondera ukuri, situation objective, kuko
mu gifaransa ndabivuze niho mwovyumva neza, un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Ntushobora kugenda ngo uterure ibido y'amaritiro 20 wari uzi kwiri gusa ngo igere itakuvunye. Ni nk'uko ugiye kuvuga ngo ugira uterure umubindi ujamwe amakuru 5 uzi yuko yuzuye ugasanga uri gusa uratembagara. Nico rero tuvuga situation objective. Mwebwe rero muje uyu munsi mubimenye muje gukora ivyo mwiza. Nimwaba mwaraduhenze mutize tuzobabonera ku rubuga kugira umenye ko umunyeshuri yize neza ajaho gikorwa kw'ivyo yigiye. Ndiko mvuga ivyo mwigiye kuko umutima wanyu wose utegerezwa kubigumako. Nimwaba mutabizi nta nyamiramabi muzosanga bariko batera amashugwe ashitse mw'ibarabara. Kubera iki? Abantu babagizi ba nabi, inkozi z'ikibi ntizambaye umwambaro, zigenda ziyita abantu beza b'intungane, ariko wewe wambaye umwambaro. Izo nkozi z'ikibi rero zirazi yuko wewe uzozikorera ikibi mu kwanka ko zikora ikibi. Zirazi yuko wewe ureretse ntibakora ikibi, kandi barazi ko bagikoze naho bazofatwa bagatabwa mu mvuto. Murumva yuko wewe uri umwasi, muri abasi babagizi ba nabi. Mugabo bo nta mwambaro bafise, nawe ufise umwambaro. Kubera yateguye gukora ikibi, aca barategura no ku rubuga, azokwama ariko aragutyoza, yama ariko aragucafuza aho uca hose, ngo barya abapolice ni babi, ngo nitwama tubabwira. Ngo rugamba ndaruvuga kuko narugwanye bariko baragiriza igipolisi inabi. Ico gihe rero barakugwanya. Naho rero bazogira propaganda bakabwira abantu bose kuri mubi. Ntimwibuka izina bahora babita bakibona abapolisi ubwa mbere. Ntimwibuka PNB bavuga no kuvuga iki? Ngo police naturellement. Bijya byari gusa mwibaza. Bari bahejeje kubona ko habonetse urwego rutazokorohereza na gatoyi inkozi z'ikibi. Zica zitangura kugira kampanye kugira bene gihugu bose babone ko muri babi, kugira nibakora ikibi mubafashe bacava ngo ntitwari twababwiye. Ngo ntitwari twababwiye ngo raba nkuko mengana intungane. Hajya rero baba ariko baca inkokora naho babahori ivyo nyene babahora ni mukora ivyo nyene. Mukora ivyo nyene. Nico gituma umupolisi abanza kumenya ico ajejwe. Mwebwe murabajejwe kubahiriza ikurikizwa ry'amategeko mu gihugu. Inyamiramabi niwe wa mbere ategerezwa kwerekana akarorero k'ukunda igihugu. Kubera umuntu akunda igihugu n'umuntu atigera aja kubiri n'amategeko y'igihugu, kuko amategeko y'igihugu ni nk'akarimbi. Abo rero bashaka kudakurikiza amategeko n'abantu baba bikunda badakunda igihugu. Kandi muze murabitegera. Umwe wese ashaka kurenga karimbi, nico gituma hari amategeko. Nico gituma haba amategeko. Kuko umwe wese ashaka kurenga karimbi. Ayo mategeko rero niko karimbi. Kuko ibwirizwa shingiro rirabivuga neza. Mu ngingo ya 2. Ngo agataka ku Burundi ntikagabugwa, ntigatangwa, ntikagurishwa. Nimwumve rero habamwo babandi umwe wese yashaka yuko yogize icibare gwiwe yikebera. Hatabonetse serugo ntakoshoboka. Serugo mwumva arinde. Serugo niyo ntwazangabo, niyo nyamiramabi, nuwo ajejwe intwaro, nuwo ajejwe kwivuna abasi. Kuko iryo tongo abarishaka ni benshi n'abinyuma bararishaka. Nico gituma rero mubimenya mwebwe
ko hariho amatati ari hagati y'abenegihugu, mugaca mumenya ko hariho n'abashaka kwigaburira bonyene igihugu cacu ngo bakigire gwabo. None nindajejwe kurereka, ni mwebwe abahagarariye amategeko, mwebwe mujejwe kuraba ko umuntu wese ari mu Burundi yidegemvya kugira ngo ashobore gukora ibiteza imbere ubuzima bwiwe. Tuvuga tuti dushaka kuba mu Burundi wese atunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Umuntu rero ashaka kononera uwundi muntu ni umwasi w'igihugu, kandi nawe nyene aho usanga mugendana mutamuzi. Ndiko ndabibabwira kubera mutegereza kuba abantu mubonesha ngira ngo amaso nka 8. Hariho abakunda kuvuga ngo siziye mesasi. Utegereza kugumubona abo bantu mugendana, ugira amaso 8 yo kuraba ko atawononera uwundi. Mwebwe mujejwe gukingira itunga rusangi. Iryo tunga rusangi mwebwe mumenye ko hariho abashaka ko riba itunga ryabo. Murambona abantu biba itunga rya leta, mufise brigade yo kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu n'abagibiturire. Hariho abantu bigarurira amatongo y'igihugu kandi ari itunga rusangi, mujejwe kubibankira. Hariho abantu muzosanga bariko bubaka mu mabarabara. Biratangaje, jenja niyumvira ko atanyamirama bizihari, usanze umuntu ariko yubaka mw'ibarabara. Caye umuntu yafashe ahantu twari twategekanije ko abarundi bose bahahurira, ugaca usanga uwundi yahubatse ca yahigaruriye, inyamiramabi ziba zazimiye. Nico gituma muteza kwama muri kanuye. Mwebwe mujejwe gukurikirana ko vyose biri ku rutonde, mugwanya akajagari. Kugwanya akajagari rero ni igikorwa gikomeye ca misi yose. Uriko kugwanya akajagari kirazira kuba umunyakajagari nawe. Hariho mbere n'aborohereza bakajagari mu mabarabara, akajagari karaba, inyamiramabi ariho ziri, ndetse hariho n'inyamiramabi zigenda kurya ibiturire. Mbere ngaha nagira mbonereho kubakebura. Mwazagabo muri ngaha cyane mukorera mu gisagara ca Bujumbura, ku munsi wa gatanu no kuwa gatandatu no kuwa Mungu, hageze saa 3 y'ijoro hajya ku Ntahangwa, yaba yepfo yaba ya ruguru, saa 3 igeze haba hageze ko bagenya. Bitwaza ngo bariko baraba imborerwa ngo ntizigonga abandi, mugabo ariko barondera amahera gusa. Imborerwa irabandanya ikigira kuko itanze amahera. Jewe nanje nzokwigira imborerwa, ngende bafate ndayatange, mugana bazobafasha. Nta yindi nzira mbona ihari. Intwazaga bibitwara ko karere, nzoca ndayihamagara ndayibaze nizo bihanirwa, kuko nta musoda bamubi intwazagabo niyo mbi. Vyerekana yuko batabona uri hejuru yabo ariko arabacungera. Kubona tushaka kugwanya akajagari, imiduga ntigongane, ukazobona uwundi ati ndatomboye ko ndose waborewe, nampa amahera agende kugonga abandi mu nyuma. Niko mwamubivuze. Rero ndabagabishije cane mwebwe ntwazangabo mwamucungera ako karere abo bariko bakoreramwo. Akajagari gategerezwa kuva mu gihugu. Muramaze kubona iyo amasoko ahiye, muza kuzimya mukaburaho muca. None baba bubatse muri rya barabara ryo mw'isoko muri hehe? Nukubera urya yahubatse aba yapfumbatishije umuntu. Mumenye yuko aba bajejwe intwaro n'abasivile
ibi mumaze iminsi muriko muriga muri iri shure ntavyo bize, kwiga kurinda ntavyo bize. Babapfumbatishije mwebwe nimwanye muvuge muti jewe njejwe kurwanya akajagari, ejo iyi soko irashobora kugira isanganya, none kizimyamoto izoca hehe? Ndetse n'igihe bariko barubaka amasoko, nimugende uri ntwazangabo, genda hajya kwishanti banzu babaza uti mbega tuzocisha ikiduga cyo kuzimya hehe, baza muhanyereke imbere yuko byose bigenda neza. Nyereka ahantu muzoshira irobine ry'amazi rijejwe kuzimya, nyereka iki kuko mujejwe kurwanya akajagari. Isoko ihiye murabona uruhombo igihugu kiba kigize. Aho kajagari niko dushaka ko tugwanya. Rero abanyakajagari bariho, kuko hariho abantu iminsi yose bakamira mu nduru. Abo bose nta mwambaro bambaye, nico gituma mwebwe mufise umwambaro kugira babatandukanye n'abandi. Nashaka kubahanura ko mwomera nk'intare. Intare aho ikomereye ni mu nyifato yayo. Intare sico gikoko ca mbere kinini kw'isi. Intare sico gikoko ca mbere gifise inguvu mw'isi. Ahandi hoho imbogo yocitonda. Mugabo none ni kubera iki intare ari umwami w'ishamba? No kubera inyifato. Ahantu hari intare ntagwamo, habituze, habimpore. Intare ntifata ibintu minenegwe. Hagize ikindi gikoko cabira muri segitere yacu, ikiraba icarico. Ntifata ibintu minenegwe. Mu kuba ahantu ibanza ukizura, ikagira n'akarimbiti jengarukiriza ngaha. Nawe uri ntwazangabo, ushitse muri segitere banza uyizunguruke yose uyibone. Mwebwe rero Nyamiramabi murabona ibintu babahaye. Mufise ibikoresho, ivyo bikoresho ni ivy'igihugu. Ni mwebwe mwenyene mufise gukura inguvu abigize ahagarama ruganda. Nico gituma ico gikoresho mufise mumenya icarico. Uwo mwambaro mwambaye mumenye uwariwo. Nico gituma dushaka ko hasohoka Inyamiramabi n'uyibonye ajugumira. Abavuga ngo baje kwiga ibiharuro n'igifaransa, banza mumenye kugira ubuhinga, mugira inkomezi. Ubabonye abona ati hajya ahantu uzaho kwinjira rujya rugo rurugaye. N'abahejeje bibaye ngombwa mubasubiremwo, kuko hariho abifitinisha, hariho abafise abavyeyi bahamagara mwebwe bigisha ngaha mw'ishure, bahamagara bajya ariko bigisha muri seyi, ngo wompa umwana wanje tukavugana. Nababwiye uje ngaha si umwana wa nyina na se, uri umwana w'umurundi wese. Hari mbere n'abavuga ngo mumpera agakonje, bakamuha ikonje ari muri seyi, uwo mwana azova mwiki. Ni bamwe bashitse ku kibuga bibananira. Banza mumenye yuko uko igihugu gitera imbere niko abagizi ba nabi nabo biga amayeri. Uko igihugu gitera imbere niko biga amayeri. Uno munsi igihugu kiri mu mahoro, turiko turarima tukimbura. Aha hariho abandi bavuga bati nanje nije nzobirya. Nimwe nababwira kugira imbono kazoza uti mbega bibaye ukuno bigira gute. Mumenye rero yuko ku gihugu gitera imbere tugira amahoro, hariho abandi bariko biga ingene bazorya ivy'abene gihugu. Muzobagwanya gute mudafise ubuhinga n'ubukomezi bukwiye? Abantu bubatse mu kajagari bamenye ingaruka zavyo. Bubatse mu kajagari mukagira ikigwati c'akajagari, niho abaca binyegeza abagizi ba nabi.
rero kuri uyu munsi nakanya ko guhanura, duhanurana twerekana ibiduhanze imbere yacu. Murazi yuko twimirije amatora. Iyo hageze amatora hariho abantu benshi baba bazi ko amatora ari amagaburanyama. Inama twagize n'imigambwe twasanze ingorane ya mbere ijanye n'amatora ari ukudakurikiza amategeko. Hanyuma tubajije tuti none kubera iki amategeko adakurikizwa, duca dusanga umenga abajejwe igihugu batanze imihoho. Ucumenga musitanteri asigaye ari seni, ari sesi. Buramatari umenga asigaye ari sepi. Ico gihe rero murumva abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ya mategeko y'igihugu baca bayibagira. Ubutovya amatora abatobeye igihugu, abatobeye abenegihugu, abahonyanza amategeko y'igihugu. Nico gituma ategerezwa guhanwa n'amategeko y'igihugu. Twasanze mu matora igituma ndababwira no kugira ngo mwebwe mujejwe guhagararira ishirwa mu ngiro ry'amategeko mu vyumve aho bukera ntihajya abazobacamwo. Amatora abanyepolitike bayafashe nk'uko umenga n'umukino usanzwe, umenga ni kujya kwa shampiyona y'imikino y'amaboko canke y'amaguru. Muri iyo mikino abakinyi barashobora kuja inama bakavuga bati kugira dutsinde tuvune ujya mukinyi ni waza kudutsinda tumuvune, bagaha na mission ujejwe kumuvuna akamubundabundira akamuvuna ukuguru. Igihano aronka ni ikarata y'umuhondo gusa canke itukura. Mu matora rero babonye kumenga uhonyanza amategeko y'igihugu ukwiye kuronka ikarata. Amategeko y'igihugu aribagirwa. None umuntu akubise ikofu wundi kwahanwa, muga mu kibuga muze murabe ukubise ingumu nziza wundi mukinyi bamuha ikarata itukura gusa agaca yitahira. Mu matora rero mumenye ko atari imikino mwe nijya n'amategeko y'igihugu akora, kirazira gukinisha amatora. Umuntu yakinishije musome neza ingingo zose zihana umuntu yononye ahanwe n'amategeko y'igihugu. N'ahandi abanyepolitike bari bafashe yuko n'umuntu yokomeretsa umuntu hajya ukazu k'amatora umenga nta kimwe yagize. Nico gituma twafashe ingingo ko umutumba uzoba kwa kajagari k'amatora bibazwa umukuru w'umutumba nabo basangiye gutwara umutumba. No kuvuga bibazwa nde inyamiramabi zikoreraho kuri uwo mutumba kuko ntaco zakoze kugira ntihaba kajagari, kugira ngo amategeko yubahirizwe. Tuze turaraba ibihe tugezemwo. Nico gituma mwomenya ingene mwigenza muri ico gihe kuko mwamuhagaririye amategeko kandi abanyepolitike bobo imitwe bayashushe. Rero mumenye ingene mubagenza mutabacishije ku buhomba kuko imitwe bayashushe. Bagumana nabo kugira ngo ntihagire ivyo bonona kuba imitwe iba yashushe hageze amatora. Mumenye kudakoresha ngo ngurumva ngo je ngo wambonye ngo ndakomeye. Mureke gukoresha igikenye, koresha murafise igufuri rikomeye cyane muhabwa n'amategeko. Je ko bwanje iyo mbonye umusivile akoze ku muntu yambaye umwambaro w'igihugu numva ikindi kintu. Niba ushaka kuja kugwana mu nda n'abavyara bawe gukina na bene wanyu, gendo banze usaba agakonje naho koba kisaha wambara umwambaro w'igisivile ugende mutembagarane aho tuzokureka. Mugabo wambaye uwo mwambaro menya kutakira umuryango ntugira intara. Inyamiramabi kandi cyane ntwazangabo nababwiye ko mutegerezwa kuba mukanura cyane. Hariho abantu bigisha ngo munyankire. Aha nababwiye muri za nkozi z'ikibi za burakimazi arashobora kugenda ku ntwazangabo akambwira ngo nyankira ujya
adandaza homba, icyo akora hombe, ahubwo raba ingene wo munshirira mu gasha mara iminsi 2 ngo aramperaniye mugende umupfunge. Ibyo bintu muzobibona. Munyankire rero kirazira, kandi kirazira kwitanga umwasi. Umwasi ni umuntu ariko akora ikibi. Ushaka kuhangana nawe ugira iperereza, hanyuma uzibire abura hakorera ikibi. Nico gituma ndabasaba gukorana n'abene gihugu. Abene gihugu bafise inguvu zidasanzwe naho badafise igwanisho. Inyamirama bizi gukorana n'abene gihugu, muzosanga aho hantu hose hatekanye. Nimwamushaka ahantu hatekana rero, korane n'abene gihugu, mugumane ku mutumba ku gacimbiri, mugumane, hazoba iteka nitekane. Ngira ngo udutego muhora natwo tutari duke natuvuze, nico gituma no basaba yuko mwokungura unani abene gihugu, abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane, mukagira urunani rw'intamenwa kugira ngo igihugu cyacu kigume gitekanye, abantu baje ku kivi, abene gihugu barime bimbure, mu myaka mikeyi tubone natwe iki gihugu cyacu ari igihugu gishobora kwipima ku bindi bihugu, kuko twarabibonye birashoboka abantu bagiye ku kivi umutima uri munda. Kugira rero umutima uje munda, ni mwebwe nyamiramabi mubijejwe kurusha abandi, kuko nimwe mucunze urugo, hanyuma abagiye kwivuna basi nabo bagacunga ku rubibe. Ivyo ndababwiye ndabasavye ko mwobifata nka nkama. Ngira ngo iyi mikangara mishashi hejeje irumvise ko mutaje kurya umunyenga, muje kuja ku kivi. Tangura mukizura aho bazobashira hose, muhabone, mumenye ibinogo bihari, mumenye inzira z'iminyuro zihari, noneho mumenye n'abashobora kubakorera ikibi, kugira ngo abo bose mumenye ingene mubagenza, ntibaba ari bo babitanga, ahubwo muzibire ntibaronke aho baca. Mbere rero noca ndababwira yuko ni kuri izo mpanuro mpereje ko ntangaza icese ko huguruwe umwaka w'ivyigwa w'2025 2026. Murakoze mwese, Imana ibahezagire.